Ndabahaye mwaramutse bakunzi ba Morning Burundi TV nizere ko mumeze neza aho muherereye aho muri mu gihugu cyose cy'u Burundi mu ntara zitandukanye abari hanze y'igihugu nizere ko ari amahoro meza ndetse n'imirimo murimo itandukanye reka nongere ndabahe ikaze kuri Morning Burundi TV ego ihori bazanira ibishasha bitandukanye amakuru menshi atandukanye menshi tukaba tubasaba kugira like commentaire share subscribe nico kintu cambere ariyo sabone kugira ngo uzohora ubona ikiganiro cambere gica kuri Morning Burundi ndetse uzohore ukurikirana n'ibindi byinshi kuno musi rero udasanzwe manje kubaha ikiganiro n'umutumire mubona imbere yacu araza kutwidondora ndetse tugiye kuganira ku bintu by'akamaro gakomeye ndetse novuga gute ibintu bijanye n'amata ego ry'amata ya urute mubona mwihereza ameze neza ndetse nkuko mubibona imbere yacu no nyina asanzwe ari mu bantu basanzwe bagira iki bayahingura ndetse bayakora amata meza aryoshe cyane turabahaye kaze muramutsa bariko baradukurikirana ndaramukije cyane abakozi ba Morning Burundi TV murashobora kubabwira amazina hama tukaja ku ntango y'ikiganiro Jenny Tukainazo Jean Bertrand, directeur général de la société américaine de service company. Isanzwe ihingura amata twitwa yaourt. Kora mu ntara za Muyinga. Murakoze cyane nkuko muravyumvise yuko basanzwe bakora amata meza aryoshe kandi ndetse muramuna byumva abasanzwe bayihereza. Beritra mbega mwatanguye gukora uwo mugambi ryari kugira ngo mutangure gukora ayo mata mbega icyumviro caje gute byari bimeze gute mu gitangura mwatanguye ryari Yego murakoze cyane ikine kwazo mu bajije turi kuri cyumviro cyatanguye muri 2016 2016 no cyatangwa kwiyumvira cyumviro cyo guhindura amata icyo gihe nari impejeje imanite amashuri y'intango amashuri yisumbuye plito bayahejeje hajya bwatsi bega anasana yuko nkagenda muri kaminuza cyane bizogenda gute niba cyari ntangura agaproje gatonyi agaproje ko guhingura uko kudandaza amata mbadandaza kuri cafeteria amakafeteria yandi yose asanzwe ngaho ndaho nyene maze kubibamwo imyaka ishika kuri 3 no hanza mu cyiyumviro mbega sishobora kurondera ubundi buhinga ibintu nka byavansa nkabikora mu bintu bikomeye naca ntangura kunagana kushershe yumvira ko mu buzima bwanjye nkunda kuvuga ati kujya umuzungu ameze ko n'umunyafrika ameze Imana mu kutrema abantu yaturi mutungana tandukaniro rihari ni umwete wo gushira mu bintu batiro abazungu kintu batusomvya ni uwo mwete naca ntangura kwiyumvira eske aya mata nta kundi kuntu twoya hingwa mu buryo buteye imbere novuga ati kuyo project yatangura mugabo icyo gihe nta mutari nari mfise nta kapitali nari mfise nta bushobozi nari mfise tugango manayize mu mutwe tangwa no kugira ama recherche muri 2020 ibyo nabikoze ndiko ndiga universite kandi byaramfashije cyane muri 2020 maze kumara universite ndagirirwa ubuntu cando nk'ahantu nja gukora ikiraka muri universite n'izindi bya comptabilité kandi nk'abantu banyizera ngende kwakora bya comptabilité ubwo ngenda gukora n'ubundi bafise ide y'uwanje nako bafise ide y'entrepreneur yo kwihangira imirimo turakora ubu bafise iyo ide guma niga gira ama étude gira ama SRE yo pharmacie ndavamwo ndakora muri imprimerie aho y'impandu n'umukontable gumana yayide aho saniko ndakora ndondera
ndakundana cyane nyuma navuga ati reka rero ngende gufata za ndoto ziwanje ndazishire ku mugaragaro abantu bazibona ko ndagenda abona ikintu tuvuga kiri mu bajene gituma abajene benshi bagira ubwoba ni ku donc abajene bafise imigambi myinshi mu mitwe ubwabo ubwoba bwo kushira ku mugaragaro kandi kenshi iyo utabaye critique ushaka kuri réussite ibyo byawe bigumanye mu mutwe ntawe bishika yego barukaro gushika tukagira ubwoba bwo gufata bya vy'ibiro dufise mu mutwe bwatushire ku mugaragaro hanyuma abantu badukosora badukritique kuko nto critique ikintu cabonye kandi ku critique ituma umuntu cyagira effort yo kugira akurije aho nyene navuga ati igihe cyageze reka ivyari indoto ndabishire ku mugaragaro niho naca ntangura gutangura gukora tundutonyi tutazi iyo bija mu nyuma twumva umugambi wa leta wo gushigikira urwaruka payeje turagenda turadodora turatanga proje y'iwacu iremerwa payeje iradufata mu mugongo noneho bacero tubwira inguvu bace tubona gusunika n'inguvu za ndoto ziwacu muca murazishitsa turazishitsa donc payeje yagisanga turiko turakora ahubwo kwabaye kutunganira kudusunikira muri za nguvu ivyo twako turakora mu gifuri tubishira ku mugaragaro neza yego none ico gihe ugitangura watanguye uri umuntu umwe canke watanguye n'abandi bantu kugira nyine utangure kwiyumvira uwo mugambi uvuga ati cyaharageze nanje ko nkora gwanje kubona zungurukiye canke ibintu biri mu ndoto ico gihe wabitanguye uri umuntu umwe canke nyene wararondeye abandi nk'abagenzi bawe ati nanje harageze ati ibi bintu mbere byari bimeze gute byarakoroheye bati byari bigoye cyane natanguye ndi umuntu umwe ko burya abantu baragoye kugira ngo uvuze ivyiyumviro ikintu kitaragaragara bakuma babona yuko biri impossible bidashoboka bwa naratanguye ndakora ndi umuntu mu nyuma maze gutangura kugira donc ndi muri SRR isa n'uri karaziheza ndaheza ndabwira abantu bamwe barazituriringa ngabo kibazo kibacike kibazo bavuga ati none ko projet ari ndende ataburyo dufise bizogenda gute ngaye nisho nabahaye nisho nababwiye yuko burya inguvu ziwanje n'iziwacu ziteranije niwe mutahe ushobora kuzana icyumviro icyo cyumviro kikavyara amafaranga arenga muri yariti rero tudukorane dushire hamwe mu mitwe twiyumvire icyo gukora icyo tukora no projet fise gashobora kuhakaza Beitra arashinze iyo company uno musi akaba akora amata aryoshe ameze neza mbega nk'abariko baradukurikirana mbega mwoba mukora ayo mata yawute gusa canke hari n'ubundi bwoko bw'ibindi bintu mwoba mukora kugira ngo nk'abantu bariko baradukurikirana bamenye n'ibindi bintu mwoba mukora canke hoba hari n'ubundi bwoko bw'ayandi mata mwoba mukora murashobora navyo nyene kubiganira kugira ngo ko baradukurikirana wumve ko na cyane cyane abajene buno munsi bafise intego hari abajene no munsi bariko barakora ba mugambi mugani wa nyine icubaro nakunda kuvuga ati 2040 2060 mwaka wa 2040 mwaka wa 2020 dukeneye imbona kazoza impinduka shasha ku gihugu mbega ayo mata mukora muba mukora ubwoko bumwe cyane muba mukora ubundi bwoko bumeze gute murakoze cyane kuri kimwe kibazo mbagisha ibibazo bibiri mbega mukora amata ya ubwoko bumwe cyane nta ibindi musanzwe mukora ni ikibazo cyiza cyane amata kuba dukora ya urute dukora amasorte ashika kuri 3 iyo tumaze kuronkera impusha zemewe n'igihugu amasorte 3 turakora ya urute native rero kuvuga ati amata umuntu ari we wese ashobora kunywa
mbeme n'umuntu arwaye diabete atakibazo mutera. Ni kuvuga amata atarimo isukari. Amata sukari yongewemo. Turakora amata arimo icamwa cyitwa vanille. Turakora n'amata arimo icamwa cyitwa fraise. Strawberry. Mukora amata adasanzwe urabyumva yuko ari ibintu byiza cyane. Yego. Apari ico hari n'ikindi kintu twashyize ku isoko. Turiko turakora no munsi. Abantu benshi twebwe iyo ruguru tuvuka bavyitwa ngo ni ibisyonzi. Noneho akavuga ati ngo ni ibikarango. 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 Ico kintu rero twabonye yuko babiha abantu batafunguye badafise amagara meza badafungura neza. Badafungura neza. Niwe ngo biri destiny. Ora abantu twese turabikeneye. Abo babidandaza comme fraude. Nango ntivyemewe n'amategeko. Bakwe kace twiyumvira mbega kino kintu kugira umuntu akigure nka fraude twobikora twebwe mu buryo uri legale yemewe n'amategeko. Yemewe n'amategeko umuntu wese acifuza ashobora kugenda kuri boutique akakigura ko tubona kinakundwa n'abantu benshi. Rero niyo produit niyo turiko turakora yitwa igikarango kitwa akashide akiwacu. Mbe mwa baze kugisohora ku isoko canke nyene biri mu byo muzokora? Turamaze kugisohora. Hari abamaze kucihereza. Abamaze kucihereza baratubwira ati kino nivyo twari dutegereza. Kino kiba twari dutegereje nco twari tunyotewe. Mbeko asanzwe hari ivyo basanzwe bahereza dufate nk'abo akenshi bakunda kubera nko ku bitaro abana badafungura neza canke badafungura neza nyene bafise amagara make. Mbega leta yoba yarabibemereye uwo mugambi ko mushira mu ntego kugira ngo mushobore cyane gose kuko leta impamvu bijya ibi bloka nuko biza ari ifashanyo zigenewe abana badafungura neza cyangwa abantu badafungura neza babaye kwashora ko n'izindi ndwara tuba kudafungura neza ko byaje nk'ifashanyo. Nicyo gituma cyaba bibloka mugabo wavuga ati wewe wabihinguye ivyo wihinguriye kudandaza kuko bavuga ati hari abahingura isembe, abahingura amavuta yo kwisiga, abahingura ifu y'ubuyi. Ndaza ntumva hano leta yabrutse umuntu ngo ntayingura ifu y'ubuyi. Kandi rero mu gufasha leta mu kugwanya kwanza ubushomeri no kugira abantu bashobore gufungura neza ingaburo zikwiriye. Mbega ico gikarango kimeze nka kujya nyene kw'igikarango nyene abasanzwe bacihereza abavyumva niko byo babimeze cyangwa hari akandi kantu mwarongeye? Twongeye ko naga speciality mu kuryoha. Ikintu ufunguye nawe ndazi ugati ego. Nkuko bariko baradukurikirana bavyumvise barumvise yuko ari umujene afise intego zidasanzwe ndetse no kwiterambere ry'igihugu ndetse bikazotuma n'igihugu gitera imbere ndetse hakaboneka n'amahera y'amakungu nibaguma bagwiza umwimbu nizere ko bizogenda neza. Mbega nk'abandi bajene baba bariko barakora nk'izindi project kanaka bashaka kuronka kumva ko payeje bibashigikira nkawe payeje nk'ubu imaze kugushigikira nakaye kamo batera kuba bumva bacitse intege nk'ubyo bakora bumva ko badashigikiye nkawe we payeje imaze gushigikira niki wotera intege nk'abantu nabo bariko barakora nk'ama entreprise yabo canke utundi tuntu twabo kugira ngo nabo bazoshigikire? Ndatera kamo cyane abajene kwanza babanza bamenye ko payeje niki. Payeje n'umugambi waje kugabajene. Payeje twese ugambe tukivyumva twibaza ati bidafise umuntu akudodorera bishobora gushikira ariko twasanze atari ivyo kuko twijewe nta mwene wacu ufise ateye imbere canke umuvyeyi ateye imbere canke undi muntu wo ku ruhande bagende kumudodorera ahubwo natwaye umugambi ko muri payeje twaye umugambi bara umugambi wawe ko umeze. Bega no mugambi nakaye kanovera ugiye kuzana mu gihugu. Mbe uzozana inyungu ku gihugu cyawe ko bene gihugu cyane gose. Uzozana niye solution ije gutora. Cyane bavuga ati payeje hari kugira dukinge ubushomeri. Bo basanze igiti kinini cyo gwaruka
igitigiri kinini c'abantu baba mu Burundi n'abajene igitigiri kinini c'abo bajene n'abashomeri kandi abo bajene nibo bafise bavuga ati imigambi myinshi iri inova kandi bafise ingufu bati no twogenza gute kugira runo rwaruka uve mu bushomeri rutirire mu terambere ry'igihugu nta kijya mugambi wa Aryoshe rero novuga ati rwaruka rwose bahaguruke rukore ntireke kuja kudodora bagende muri Aryoshe bagende muri bije bose baratanga ingurane zibanze kandi nta muntu hamwe amafaranga ari musi y'umuriyoni wabijije kwanza kuba umubosi umva barashigikira mu ncamake nkuko rero n'abajene bariko baradukurikirana n'abandi bantu bumve yuko Aryoshe ishigikira urwaruka ndetse mu kubaterera ku vyumviro ndetse no kubaha uburyo kugira ngo bashobore kwiteza imbere mbega jambere nk'umuntu yo bashaka ayo mata musanzwe mukorera mu ntara nziza ya Muyinga nk'umuntu yo bavuga ati je ndakeneye ayo mata mbega kugira ngo ashobore kumushikira nk'abantu dufatira baba mu gisagara ca Bujumbura si mu gisagara ca Bujumbura gusa ndetse no mu zindi ntara mbega yo bashikira gute vyogenda gute boyaronka gute Mwakoze cyane kuri kino kibazo mbaje ikibazo cy'inkora mutima rwose yego ukimwe havuga ati ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi umuntu wese agenda buke buke ariko banje gukorana no mu gukora mu ntara ya Muyinga no mu cungararo yaho yegereye bakitabujwe yuko umuntu yifuza uri mu gisagara ca Bujumbura barutelefona akamera ko wacu nkatwandikira email bashaka kurungikira mugabo siko turabitegura vuba ukuntu yoshobora gushikira mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza c'Uburundi mu ntara za kera ko ari 18 hose ko atana hamwe atuba yashitse mu ntara kuko turabishamwe ingufu turabyo ko byoshoboka hamwe umurundi wese yifuza ibyo dukora kushobora kumushikira tuko turaraba mu mbona kazo uri kuraraba umugambi wawe uno munsi mbega nko muri mu mwaka w'ibihumbi 2040 canke mu mwaka w'ibihumbi 2060 mbega wibona hehe ubona jamberita naya mata ya yawurute ndetse nibi novuga ibikarangwa ariko arabakorera bese niko no bivuga basanzwe babizi kw'iryo zina mbega wibona hehe mwiyo myaka uzobona uzobugeze hehe ukoze cyane kuri vision y'igihugu 2040-2060 twebwe mu mbona kazoza iwacu twifuza no kuzogira no kuzorinda yuko hashika abasayarenze abasayarenze mu mbona kazoza iwacu twifuza yuko tuzokwirwa turanahashika muri 2040 ahubwo tuko turayibona muri 2030 turifuza yuko muri 2060 tuzohagera ati muri Berika Service Company irafise abakozi bashika 2,000 bakora bahemba misi yose byo twokwita aba permanent turiko turabona ati muri 2040 Berika izoba ari industry ikomeye iri ku rwego mpuzamakungu hamwe avuga ati entreprise cyangwa company iri muri Etats-Unis ihingura amata nico kimwe na entreprise iri mu ntara ya Muyinga ikirahingura amata hamwe tugiye kuri marché tavuga ati kino kintu cyakozwe n'umunyamerika cyakozwe n'umurundi turifuza yuko made in Burundi drapo ryacu ry'igihugu yuko rigera mu makungu akavuga ati bwa mundi n'abarundi barafise ico bashoboye barashoboye yego mbega jamberita hariho nk'abandi bajene baba bifuza nko kuza kubasaba nk'akazi mbega mwarahejeje kwakira nk'abantu kurumva ni company umva mwaraguye akarere nk'abantu baba bifuza nko kubakorera cye gutanga ubuzi mbega byo babigishoboka nimba bishoboka byogenda gute canke mwarahejeje kwakira abantu murakoze cyane kuri kino kibazo twebwe ibijyanye akenshi iyo n'abantu baje kudusaba akazi tubanza kubagira consultance
tukababaza twebwe ntitwifuza kubona ati naka ariko aradukorera cyane gose sivyo twifuza ubwo twifuza ati mbega wa mujene ufise iyihe ndoto ushaka gushika hehe nawe bashaka kuvuga ati inje gukorera Jean Bertrand tuje gukora muri société Berika tuje gukora muri société Berika kugira nako turabe ukuntu bakora cyangwa kugira ngo nonere umutahe ejo inje muri ivy'iwanje bakorera ikintu cyitwa kucinga abo turabapefera cyane hari n'ubundi kuko entrepreneur si doya bose si impano yo kuri bose ubundi abavuga ati oya shaka kuza gukora bose imiryango icyo twifuza ni atamujene n'umwe yobaho adafise icyo yinjiza cyakora mu majambo make turiko turarangiza tuja ku musozo nka Bertrand afise ico amaze kugeraho ndetse ariko aranabona n'inyungu ndetse n'akamaro ku gihugu ndetse no kuri we tugerageje kurangiza n'akahe kajambo ka nyuma wosangiza nk'abajene bo gwaruka nkawe nabo bifuza gutera imbere nk'akajambo batekerera ndetse no kugira ngo bashobore gushikira payete n'imigambi yabo kugira ngo bashobore kubiterera bagire ico batereye kugira ngo natwe igihugu cy'u Burundi tugira aho tuzokwishikana ndetse naho tuzogera ndetse natwe tukazokwerekana ishusho nziza no mu makungu mbega n'akahe kajambo uwo batera kugira ngo nabo bashobore kubandanya tubatera intege. Murakoze cyane ndamuni ryari ngogaruka bati abajene dufite imbuga turashobora rero tugiye kubwoba bino bintu dufite mu mutwe abenshi dutinya yuko tuba critique yuko rutwenga n'uwo twenga utashitse icyo ega hatwengwa uwakoze kandi hahomba uwakoze nye ibi dufite mu mutwe tubishire hasi abantu babibone ntibazomenya n'ahantu hadukosorera hano tureke ubwoba ibintu dufite mu mutwe tubishire ku mugaragaro hanyuma tugende kudodora muri payeje imiryango iruguruye bije imiryango iruguruye eka ndetse hari n'amahonje menshi yifuza gufasha urwaruka turifuza ko igihugu cyacu gikayangana cyatejejwe imbere nk'urwaruka turakeneye kubona makungu y'uko Burundi kandi avuga ati ngo igihugu gikenye iyo sura ikavaho ubwo tugasanga Burundi ni igihugu kiza gufasha ibindi bihugu. Murakoze cyane twari kumwe na Jean Bertrand turangirije ikiganiro nongera ndabasaba kumutera intege ndetse no kumuba hafi kumushigikira amashikabise umugambi mwiza uzobandanye mumushigikira izoba byiza cyane na turangirije ikiganiro tubasaba kugira like commentaire share kugira na sabone kugira ngo tuzobazanira bishashe bigiye bitandukanye. Murakoze cyane.